Fondation Family Jaba. Fondation Family Jaba. Tubafashe bige, tubafashe bige, tubafashe bige. Turabana mu Burundi. Muvyeyi wa twese. Bande abo ni abana b'u Burundi. Ni ikiganiro mutegurirwa na Fondation Family Jaba. Burundi bwacu no mu makungu. Urikirumara. Fondation Family Jaba. Urikirumara. Imani kweza gire. Nshuti namwe bakunzi ba web RTV Fofe, ndabaramukije mwese ndabifuriza amahoro y'Imana. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro citwa tubafashe bige. Abo nabo si abandi ni abana b'u Burundi. Mugitegurirwa na Fondation Family Jaba. Ikiganiro cy'uno munsi ni naco ca mbere. Kuri mikro muri kumwe na Sengiyumva Minani Felicien. Y'abarundi ba mu mihingo itandukanye y'isi, baba hirya no hino kw'isi bakunda igihugu cyabo, biyemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo, kugira bateze imbere Uburundi bwabibarutse. Vuba cyane mu kwezi kwa Nyakanga twimirije muri uno mwaka wa 2018, akaruhuko abanyeshure bamazemwo iminsi kagiye kurangira, maze amashure yongera atangure hirya no hino mu gihugu cyose. Twese turazi neza yuko ari ibihe bitoroshe, na cyane cyane ku bavyeyi bafise amikoro make, kuronka ibikoresho nkenerwa abana babo bajana ku ishure. Igihugu cyacu ciza turajishinga no gufasha abacu, ineza y'Uburundi bwacu dukunda cyane. Mu ntumbero yo gushigikira umugambi wa leta wo kugira abana bose b'u Burundi baronke amahirwe yo kwiga, ishirahamwe Fondation Family Jaba mu migambi yaryo harimwo uwo gushigikira abenegihugu bafise amikoro make mu kubaronsa aho bishoboka ibikoresho nkenerwa vyo kwishure. Muri uno mwaka ishirahamwe Fondation Family Jaba rikaba ririko riregeranya uburyo bwo kuzogura amakaye n'amakaramu azohabwa abo bana b'u Burundi. Kubera ko abavyeyi b'ivyo bibondo bafise amikoro make ari benshi hirya no hino mu gihugu, ishirahamwe Fondation Family Jaba rirasaba uwo wese yoba afise ico yoterera yifuza gushigikira uwo mugambi mwiza wo kugira abo bana b'u Burundi baronswe ivyo bikoresho, ko yotwakura ku nimero 79 49 76 11 canke 69 71 52 33. Arashobora no kutwandikira kuri email ikurikira: contact@fondationfamilejaba.com. Nimuze rero bavukanyi bacu dufashe ivyo bibondo vy'u Burundi kugira ngo nabo baronke amahirwe yo kwiga nk'abandi neza. Twibuke ko ari bo Burundi bw'ejo. Uzikibushinga imizi mu gihugu cyose, Burundi bwacu no mu makungu. Iteka ahanini umuntu niwe agitera. Mu bintu bituma igihugu gitera imbere, ubumenyi abantu bakura mu ishure ico kiza mu vya mbere. Nimuze bene wacu dushigikire ivyo bibondo vy'u Burundi, maze nabo bige neza, baze bateze imbere igihugu cacu muri kazoza. Twibuke yuko iterambere igihugu cacu twifuza atahandi rizoca atari kuri twebwe nyene. Ivyo bibondo vy'u Burundi nibo kazoza kacu kejo, nibo kazoza keza k'igihugu cacu. Nkaba nshimiye mwese mwariko muradutega abiri. Kino kiganiro tubafashe bige cuno munsi
kigarukiye ngaha. Turashimiye mwese mwacumvirije na cane cane abazitaba kano kamo. Imana ibahezagire naho ubutaha. Mwari kumwe na Nsengiyumva Minani Felicien kuri mikro. Fondation Femidaba.